Inshuti namwe bakunzi kandi mukaba n'abanywanyi ba Akamu Channel, reka tubaramutse tubahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu. Kiganiro musanzwe mukunda cyane, kiganiro kidasanzwe, kiganiro citiriwe abakundanye, abubakanye. Kiganiro cacu citwa Mbega no muronka twobana gute. Ikiganiro cy'uno munsi mukaba mugiteguriwe kandi mukagishikirizwa na mwene Subigirimana Jean Marie. Uno munsi rero twaba dufise umutumire adasanzwe, twaba twatewe iteka ridasanzwe tukaronka umutumire yaje hano muri studio zacu. Reka tumuhereze akanya, tumuhe n'akaze kugira ngo abidondore. Turakwakiriye cyane muri studio zacu, kaze hanyuma mwidondora bariko baradukurikirana muri kano kanya. Murakoze cyane. Je nitwa Nduwimana Claudiana, nkaba ndi umukenyezi afise umugabo kumwe n'abana 7. Hanyuma mu bikorwa nsanzwe nkora bya misi yose ndumwigisha. Hanyuma kandi nkaba njejwe igisata cy'abakenyezi mu shengero mu ntara mvugabutumwa ya Kanyosha. Muri make nivyo vyerekeranye n'ingo n'imiryango. Murakoze cyane, turabashimiye ko mwaje mukitaba ubutumire bwacu. Ego abakunzi ba Akamu Channel bakunda kwibaza cyane ku bibazo bijanye n'abubakanye ndetse n'abariko bararondera abo bazubakana. Hari ibibazo bike muba mumaze guhura navyo abababaza na cyane ko musanzwe muri mu gisata c'abajanye n'abubakanye canke abingo n'imiryango. Hari abandi bari bamaze kugira ibibazo bababaza kugira ngo uno munsi tuze kwisandura mu kiganiro tuza kuyaga kugira ngo bimwe natwe ibibazo bakunda kutubaza namwe muhave mubitorera umuco. Ego cyane, hariho abasore bakunda kutubaza bakatwegera bakatubaza ati mbega abo twubakana twubakura he, mbega ni mu ishengero ry'Imana canke ni hanze. N'abigeme nyene bakatwegera bakatubaza bati mbega tworonka gute, abantu baturondera kugira ngo twubakane twobishura gute, twoyaga nabo gute. Ivyo bibazo barakunda kutubaza hanyuma tukabaha ko inyishu tubatutse. Murakoze cyane. Ego uno munsi mwaje ndizera ntakekeranya ko hari agakemanyi rero mwaduteguriye hagati y'ibibazo bindi n'ibindi twababaza kubijanye n'abakunzi bacu, ariko kandi ntituri buje kure, mushobora kuba mwaje mudufitiye agakemanyi. Iki kiganiro cy'uno munsi n'ingene mwacise. Reka rero tubasabe kugira ngo mutubwire ikiganiro mwaje mwita twaje uno munsi kugira ngo abakunzi bari kwadukurikirana nabo nyene baheze banezererwe. Mwoba mwaduteguriye ikiganiro gifise umutwe amajambo uvuga gute kugira ngo dushobore kucagura? Ego icigwa nateguye kiravuga ngo ivyo umwe wese ategerezwa kugirira uwo bubakanye. Ico umwe wese ategerezwa kugirira uwo bubakanye. Mu majambo make abubakanye umwe wese arategerezwa kugirira ikindi uwundi. Yego. Ja kumuririre mutubwire bike muri ivyo kugira ngo tumenye mbe umugabo yokorera iki umugore wiwe canke se umugore wiwe nawe yokorera umugabo wiwe iki. Ego murakoze. Uko bimeze turisunga cyane Bibiliya kuko murazi ko ari umuyobozi w'abizera, niwe muyobozi w'ingo, niwe muyobozi w'abantu bose bemera Imana. Nkuko ubibajije uti mbega umuntu wese arafise ico ategerezwa kugirira uwo bubakanye. Ubundi bisanzwe muri make ni dufise amajambo 2 yonyene. Kuvuga ivyo umugabo ategerezwa kugirira umugore n'ivyo umugore ategerezwa kugirira umugabo wiwe. Ubwo rero ivyo umugabo ategerezwa gukorera umugabo abwirizwa gukunda umugore wiwe. Hanyuma umugore nawe ategerezwa kubaha umugabo wiwe. Reka rero tudatevye tubisome hano mu Banyefeso igice ca 5 ndahera ku murongo wa 22 ndashitse ku murongo wa 33 ndasoma nyarukije. Ego umutwe w'amajambo aravuga ngo umubano wo mu rugo rw'abakristo. Bagore mugamburukire abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari wo mutwe w'umugore wiwe, kuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukunzi waryo, ari wo mubiri wiwe. Ariko nkuko ishengero rigamburukira Kristo,
aba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura, ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo, ngo aryishirire ari ishengero rifise ubwiza ridafise amarabaga canke ijebejebe canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Nibwo abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe, ariko arawugaburira akawubungabunga ngo Kristo nawe agirira ishengero. Kuko turi ingingo z'umubiri wiwe, nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Iryo banga rirahambaye, ariko mbivuze kuri Kristo n'ishengero. Ariko namwe nyene umuntu wese akunda umugore wiwe nk'uko yikunda, umugore nawe niyubahe umugabo wiwe. Yesu nawe aducyubahiro. Amen. Nanabwiye yuko hari amajambo abiri, ni ukuvuga yuko umugabo ategetswe gukunda umugore wiwe, hanyuma umugore nawe akubaha umugabo. Murakoze cyane. Iri somo umuntu ariko araryumva wogira ngo hariho ibikorwa bibiri bivugwa, umwe mbere menga ntiyokora. Ni ukuvuga twumvise ko menga umugabo niwe yokunda umugore wiwe, hanyuma umugore nawe akubaha. None birashobora gushika umugabo akaba ari wakunda wenyene, umugore nawe ntakunde umugabo wiwe? Ni mu buryo ubwahe? Bishatse kuvuga iki muri iryo somo? Ego, murakoze kuri icyo kibazo. Ubundi bavuze yuko umugabo akunda umugore, mu bisanzwe nk'uko tubimenyereye hano i Burundi, tuzi yuko abasore aribo baresha. Ego. Ni ukuvuga rero iyo ureheje ujya kuresha, uresha uwo wakunze. Icyo nibaza ko cyumvikana. Uresha rero uwo wakunze. Nicyo gituma wumva haguma havuga ngo umugabo nakunde umugore. Ubwo rero ntusha umuhungu aresha umukobwa yakunze. Muri uko gukunda rero murabona iyo abantu bakiri muri fiyansaye, aka kajambo ko kuvuga ngo ndagukunda kaguma mu kanwa. Ndagukunda chérie. Ariko kandi hari igihe kandi n'umukobwa akabwira umusore aba yihenze burya. Oya, ntaba yihenze mugabo ahanini kubera yuko umusore ari we yagiye kurondera inkumi, amubwira ati ndagukunze, ndagomba ko uzombera umupfasoni wanje, uzombere nyina w'abana banje. Murazi ko ibyo bintu bakunda kwikoresha. Nico gituma rero ijambo ry'Imana rivuga ko abagabo bategetswa gukunda, kuko ni mu gihe bajya kurondera izo ngumi bagomba ko zibabera abapfasoni babo, bagiye babwira ko babakunda. Nico gituma na Bibiliya ivuga yuko kuko umugabo azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, abo bose bakaba umubiri umwe. Azomusiga azosiga abavyeyi, kuko hariho ubundi yagize gute yakunze yakurikiye kugira ngo babanye. Ariko kandi mukiri ngaho hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza kandi bakabivuga bakabyiyumvira bakanabihamya. Tubona neza menga ko umukobwa niwe yasize abavyeyi asanga umuhungu. Birakunda gushika rero uvuze ngo umugabo azosiga se na nyina abane n'umukenyezi w'akaramata, ntibyihuta cyane kwinjira mu mitwe y'abantu. Ni muri ubwo buryo nyine bw'uko abavuye mu nzu kwa se akaja kuba mu nzu babana n'umugore wiwe. Ego, kubera ko abasize abavyeyi hanyuma akaja gukunda umwe ari hanze y'abo bavyeyi yaragize gute, yarasanzwe afise akunda kandi nabo nyene bamukunda. Ni ukuvuga umukobwa n'umuhungu bose barasiga abavyeyi, bakagira aho bahuriye. Ego cyane, reka tubashimire cyane abantu bakomeza kudukurikirana. Twibutse ko ari ikiganiro no muronka twabana gute. Aha rero uno munsi ni mu gihe yamuronse ibyo bategezwa gukoranira mu gihe babanye. Murabona ko umushitsi wacu mutumire uno munsi ariko aragerageza kugira ngo atwereke bimwe mu byo umwe ajejwe mu gihe bari mu rugo. Reka rero twongere tubasabe, mbega mwotubwira ibyo bikorwa rero umwe ajejwe hagati yo gukunda
mbe bigarukira gukunda gusa canke hariho n'ibindi bibandanye mu gihe babana? Yego murakoze. Ubundi nico ngomba kwagura. Yego. Mwanya dusiganye ngomba kwagura ayo majambo abiri, ukunda no kugira gute no kubaha. Yego. Ubundi rero batubwiye ngo umugabo akunde umugore wiwe. Yego. Tugomba turabe mbega igikorwa cyo gukunda kimeze gute. Babihaye isano riri hagati y'ishengero na Kristo. Ubundi rero Kristo ngo yarakunze ishengero araryigura. Kristo yarakunze ishengero araryigura, bisigura ngo abagabo bafise igikorwa gihambaye cyane cyo gukunda abagore babo, ku rugero mbega abantu bari bibaza bati none ndamuzanye mu rugo nkaba namurongoye akaba umugore wanje biba bimaze nta bindi. Hariho ako kajambo kavuga ngo nk'uko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Ubwo rero umuntu niyo aba afise umukenyezi mu nzu amenye yuko ikintu cyose kizoba kirondera ubuzima bw'umugore, we ari we atekereza kwishita akitaka kugira ngo agire gute akingire umugore wewe, nk'uko twabonye ko Kristo yarakunze ishengero araryigura. Hariho abantu rero bibaza ngo kurongora ngo nibisanzwe ngo nta na kimwe ndamushikanye mu rugo. Ikintu cyose cyo gukingira umugore wawe, twabonye yuko umuntu atamuntu umwe yanka umubiri wiwe, nta muntu yovuga ati umubiri wanje nzowusonzesha igihe cyose. Nk'uko hariho ubumenyero bumwe usanga hariho abagabo bavuga ngo ngomba nkomeshe umugore ngo sindamugabure ngo sindabwire gute. Hajya ntuba ukomesheje umugore ni wewe umugabo, kuko twabonye ko bose bace bahinduka umubiri umwe. Bisigura rero ngo abayihanye uba wihanye, uba wikubise wowe nyine, kuko twabonye ko utegerezwa ikiba. Nico gituma mubona abagabo biruka bakiruka kugira ngo baronderere inde umugore yambare neza, afungure neza, aboneke neza mu bantu, agire gute, kubera yuko nishugwe niwe yavuze ati ndagukunze ndakuzanye mu rugo n'ibindi n'ibindi. Iki kintu tukivuge neza, iyo twumvise ukuntu Kristo yiguze ishengero byarashitse no gupfarapfa. None ni uburyo ubwahe wo kwigura uwo mubakanye. Dufate nk'ubu haraje abantu baje bamurondera bamugirire nabi, byukuri byo koroha kuca witambika imbere ati jewe naba ari jewe mukorera ako kantu umudamu wanje ntimumushikiye. Murakoze. Ubundi bisanzwe umugabo atabikoze uko ntabashikije rya somo twasoma hariya mu Banyefeso 5 guhera kuri 22 gushika 33, kuko twabonye yuko Kristo yakunze ishengero araryigura. No kuvuga yuko iyo umugore baje kumurondera ati we wakoze ibiki, umugabo ntacasheta umugore ngo okay ugenda rero ngo mubiheze nk'umugabo mu rugo arahagarara ati ndasabye ijambo, byagenze gute, bimeze gute by'umugore wanje, kugira ngo nimba ari impanuro ngire gute mpanure, nimba ari guhana, nimba ari kugira gute nzomenya ukuntu ndabigenza. Mugabo nimba hari ibyo yononye navyo nyene nzobiriha. Kuko urumva nukukora igishoboka cyose kugira ngo uwo mugore akingirwe, kuko yamaze kuba uwawe ibihe byose. Reka rero nako ndagura iri jambo ryerekanye yuko umugabo ategereza gukunda umugore. Turafise irindi somo riri mu Bikorinto ba mbere, igice ca 13 guhera ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'8. Abikorinto ba mbere igitabo Paulo ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice ca 13 ku murongo wa 4 gushika ku 8, haravuga ngo urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezererwa n'ukuri. Rurenza ko muri byose, ako kajambo mukumve neza, rurenza ko muri byose, rwizera byose, rwizigira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntaho rushira, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
ubwo rero urabona yuko hariho igihe umugore n'umugabo bakiri muri fiançailles bagikundanye bashushe ariho bakija mu rugo donc bakiri abageni bashushe bakundanye bageze gute tubonye ko urukundo ngo ntaho rushira igihe rero abantu bahararanye hanyuma hakagera igihe ukamenga biraharutse ubwo rukundo rukuraba neza twabonye yuko urugo rutegerezwa kuba ijoro rito urugo rutegerezwa kuba ahantu h'ibutahamana ni ukuvuga umugabo ategerezwa kuba umutwe w'urugo ategerezwa kuba umutwe w'umugore wiwe kugira ngo bikunde yerekane Imana ahagararira Imana aserukira Imana mu rugo none umugabo amaze guserukira Imana mu rugo mwumva ko urukundo rushobora guhera kandi ari Imana n'urukundo kandi ari Imana iriga ngaho nyine kugira ngo yerekane ya mico twabonye ngo urukundo rurihangana mbe umugore ibintu yokora hanyuma umugabo kumva ngo ibyo ngo birandengeye munumva ngo no murungika sindavyumva akamusubiza iwawe akumva ngo yakoze ibintu uko buryo urumva ko ntoshobora kubyihanganira ivyo bintu two twabonye yuko urukundo rwihangana ni ukuvuga ngo uzihangana gushika ibihe byose bisigura rero yuko udashobora kumubwira ati madame ibi byagenze uku byagenze kugenda uku guhanurana ni byiza mu rugo ariko tubonye yuko wihangana ushobora ngo okay ubwo rero ndafashe ingingo ngo tutaha ngo tuzosubirana ngo tuzogira gute urumva yuko hariho ibintu bimwe bimwe wowe userukiye Imana ngaho muri urwo rugo uragira gute utariko amabanga utariko urashitsa aho urukundo ngo ntaho rushira isashimwe cyane amen urukundo ntirushira umugabo rero nk'umuserukizi w'Imana mu rugo yategeza gukora ibishoboka byose kugira ngo urwo rugo rugire gute rugire amahoro urwo rugo rubemo umunezero urwo rugo rubemo ikiyago murakoze ego nshuti bakunze reka dusubire kubibutsa ikiganiro cacu tubibutse yuko umutwe w'icigwa c'uno munsi uvuga ngo ivyo abantu bubakanye bategezwa kugiranira igihe batwaranye ariko kandi umutwe nawo ikiganiro cacu ikiganiro kikaba citwa ko mu gihe no muronka twobana gute rero turiko turavuga ico umwe wese yogirira uwundi mu gihe babana twagomba rero tusabe umutumire wacu murabona ko ari umutumire adasanzwe ariko aratubwira ibijanye n'ivyo umwe wese yogirira uwundi mu gihe babana tubasabe rero mbega ko twavuze ivyo umugabo yogirira umutambukanyi we mu gihe babana turashaka rero tubanze twumve ivyo umudamu nawe ajejwe kugira ngo by'ukuri nitwumve ko umugabo ari bafise igikorwa wenyene ahubwo rugari babiri murakoze cyane twabonye yuko umugore nawe ategetse kugamburukira umugabo wiwe nk'uko agamburukira nde Kristo ni ukuvuga rero abo bantu bose bagomba kugira reference kuri Kristo ariko kandi reka tubasabe ikintu hashobora kuba hari abantu bariko baradukurikirana batazi ingene umuntu ashobora kuba yogamburukira Kristo kugira rero ngo usanisha mu majambo adasanzwe azi ingene umuntu agamburukira Kristo bishobora kumugora ndashaka mu majambo make mutubwire mu ncamake kugamburukira Kristo kugira ngo niyumva ko umugore ategerezwa kugamburukira Kristo aca bisanisha yisunze ico yumvise gatoya mutubwire uburyo umuntu yogamburukira Kristo murakoze kugamburukira Kristo ni ukuvuga ni kumwumvira mu vyo asaba vyose na cyane cyane kuko Kristo ntiyoja gusaba umuntu binyuranye n'ivyo Imana ishaka ivyo Imana ishaka ni kuyumvira kugendera mu mabwirizwa yayo gukora amasengesho kwiga ibyanditswe vyera aho rero iyo nk'umukristo ariko akora ibyo aba ariko agamburukira Kristo aba ariko agamburukira Imana ego duga kwijambo rero mutubwire rero umukenyezi ingene ashobora kugamburukira umufasha wiwe ni ukuvuga rero umukenyezi nawe ategezwa kugamburuka ategezwa kumvira umukenyezi ategezwa kugira gute kubaha kuko bimeze jewe ndibuka mu minsi yahera iyo haba hariho abana bato bariko barayaga aho
donc abakuze bariko barayaga abana bato abantu baca babwira ati genda muze murubaha abakuze vaho abakuze bariko barayagira mububahe mugende kure ubwo rero umukenyezi ategeza kubaha umushinga ntaye wiwe ni ukuvuga iyo uwo mushinga ntaye ariko amurongorera ariko bariko bayaga bahuza ku vyerekeranye n'ukuntu urwo rugo rugomba kugira gutera imbere nk'akarorero hariho abakenyezi benshi iyo umugabo azanye nk'umugambi ati nashaka tuvugane kuri uyu mugambi nari narose duhera duke nashaka tugende tugure agaparcelle kugira ngo dutegure ubuzima bwacu urabona turi mu buzima bwo gupanga ugaca usanga umugore asimbyara hejuru ivyo ntibishoboka harakenewe impuzu harakenewe ibirato abana ntibagize gute umugabo akavuga ati yego ivyo byose ndabibona mugabo ndabona yuko ivyo byose birakenewe mugabo twumvikane tuvugane ukuntu twotegura kazoza k'abana imigambi aho honyine aca amurenza itura akaja hejuru akatangura kuvugira hejuru aho kwa kubaha kwa kugamburuka kwa guca bugufi ntibiba bigize gute ntibiba bikirimo ariko kandi hari igihe bikunda gushika umugabo agakora nk'ikosa kubera ko abantu bamenyerejwe imigambi canke imigani ipfuye ngo ugututse ntumusubiza kwita ko menga nawe ntavyuzi baca usanga ngo ahige kumera ko kimwe ku kindi naho uyo bari yamutanguye ni gute byoshika umutambukanyi w'umukenyezi akihanganira iryo kosa riba ribonetse kugira ngo ntamusubirize mu nkoko bya bindi bya kimwe ku kindi n'ibindi mbe umutambukanyi we w'umukenyezi yoca byifata mu gute igihe byashitse twasomye hariya mu bikorero ba mbere ya 13 ku murongo w'8 urukundo urenza ko muri byose kandi rurihangana rugira neza rugira ishari ukivuga ati akarenda kabitse gushika nzoguma ndakagarukana ari umuntu yigeze kubimbwira ati uko ukora ikosa nandika ati byo rero nzoza gusingurura igitabo ibyo bintu biremeye twabonye uko umugabo aserukiye Imana aserukiye Kristo mu rugo ategeza kugira ubwo rukundo rero twabonye ko ategeza kurenza ko muri byose akihangana akagira neza muri ibyo nuko murakoze cyane abakunzi ba Akamu Channel rero murumva ko bya bindi ngo bya mwaka uyu warantutse ntibikenewe mu rugo bisaba ngo ikintu kibaye uwo mwanya nyine kiraheze hanyuma ni uburyo bwahe mu gihe ngo abashamiranye bashobora kwicara hamwe bagasobanukirwa ko hari igihe bikunda kwanga ukabona barihamagaje ba opeti n'abandi byoshika gute canke bokora gute mu gihe hari akantu kananiranye murakoze cyane ubundi bisanzwe urugo rw'abakristo ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwaraka ntibikabakoreshe cyane izuba ntirirenge mukigeze gute mukiratse ubundi rero bisanzwe iyo abantu bubakanye ico bashamira n'abatumvikanye ko imbere yuko baryama muri ririya sengesho ryo ku mugoroba ryo kwiragiza Imana baguma gusabana imbabazi ati nukuri hari ibintu bimwe twavuganye nabi reka nukuri mbabarire kandi umugabo akoroha hariho ingeso abantu bakunda kugira ngo je kubera ndi umugabo umurugo uwo navuze oroha kugira ngo umutima w'umukenyezi wawe nawe nyine worohe hanyuma mwese mworohe imbere ya Kristo kuko yaba umugore yaba umugabo twese tutegeza koroha imbere ya Kristo kuko umwe arubaha arakunda uwundi akagira gute akubaha abo bose reference ni kuri Kristo ubwo rero iyo ibintu byabaye ko abantu bagomba guhariranira hanyuma bagasenga hanyuma bakumva yuko biyujuje n'Imana kandi twabonye ko atabintu by'inzigo by'akazika bigomba kuba mu rugo ibintu byabaye nibihera kugira ngo ubuzima bubandanye kuko igihe cyose tuzoguma dufise akazika Satana acafatira aho nyine ati wabonye ibyo yankoreye ejo n'ubu yasubiri reka rero nanje mfata ingingo nk'umuntu w'umugabo ndamwereke ko ndamuruta ndamureke ahubwo ibyo byabaye umugabo ararenza kuri byose hanyuma ibihe byo gusenga bikabaho
kugira ngo Kristo aze agabe aganze muri urwo rugo. Yego. Aha muri iki gitabo cy'urugo rukristo hariho paragraph ivuga ngo iby'umwe wese yoheba. Muri bya bindi igihe bashamiranye canke ego canke mu kubana nyene haravuga ngo mu buzima bw'abubatse hariho abagabo n'abagore bifata nk'abana batarezwe mu buryo bwiza. Umugabo agashaka gukora ibyo yishakiye n'umugore nawe nuko ntihagire n'umwe yoroha. Ibyo bishikana ku ngorane zihambaye. Bombi bategetswa kwitondera uburyo biyumvira n'uburyo bakora. Amahirwe ntashoboka iyo umwe wese ashaka gukora ibyo yishakiye. Imana idufashe cyane. Amen. Birasaba rero ko umuntu wese yoroha. Joveje tuba umuhungu aba yarerewe mu muryango afise imico yiwe domeme n'umukobwa aba afise imico yiwe. Ubwo rero ko bagiye kuba umwe amategeko agenga urugo bakaba bagiye kuyigira hamwe bagiye kandi ko twabonye ko Kristo ari we agomba kuba umurongozi muri urwo rugo. Ategeza koroha ikintu cyose bakakivugana kuko twabonye ngo hari abantu bifata ngo nk'abantu ngo batarenzwe ugasanga bagomba kuvugira hejuru. Umugore ingorane afise agomba kuzivugira hejuru ngo ndabivuge bose bumve. Nemera umugabo ngo kubera n'umugabo ndabivugira hejuru. Ibyo Kristo ntiyigeze abikunda n'umunsi umwe ahubwo baragenda bicaye babiri bakavuga ati mukuri danse twavuganye nawe mbabarire umukenyezi wanje mbabarira umukenyezi avuga ati ushinga ntawe wanje mbabarira kugira ngo iryo sengesho ryo ku mugoroba iryo sengesho ubuho biroroshe naho urashobora kuba ufise telefone iri ku kazi ukumva nyene mwe muyera adodora ku mutima ati mugabo wagiye uvuganye nabi n'umuntu mugabo nawe ntibugeze urekura kamandika ka message ati nukuri bijya twagize. Iyo ni mu ntumbero nziza yo kugira ngo Satani ntiyicare ngo acumbike muri iyo mitima ibiri. Kuko niyaza muri wowe mugabo ati ubu rero ninashika mu rugo turaheza turihurira. Kristo atamwe mu yaratagiye ngo yoroshe umutima wawe uvuga ati kuri ibintu byashitse message tumbabarira n'ukuri kugira ngo igendane bandanye bameze. Umukenyezi ati nukuri naciye byari byane nabuzanda cisha ndambaye kuko nacyo mbabarira. Ubwo rugo ruba ari ijuru rito nk'uko dusanzwe tubivuga ati urugo rw'abakristo rugomba kuba ijuru rito. Ijuru rito ntibisigura ngo ni abamarayika n'abandi bamanutse ngaho ahubwo twebwe nyene umugabo ni umuntu aseruka Imana ngaha mw'isi aseruka Imana mu rugo n'umukenyezi nyene aserukire Imana mu rugo. Ni kuvuga aho bose bategezwa kubaho bemera Kristo kuko twabonye yuko umugabo ategeza gukunda umugore wiwe akamukunda nk'uko Kristo yakunze ishengero. Umugore nawe akagamburukira umugabo nk'uko agamburukira Kristo. Bose rero bace baba mu mahoro n'umutima. Murakoze cyane. Turiko turasa nabegereza ku musozo wa kino kiganiro cacu ariko kandi turashafise utubazo dukeya turi mu babaza kugira ngo abakunzi bacu bashikirwe neza ku bibazo bafise. Mwatubwiye yuko iyo bishitse hakaba akantu mu muryango ari ngombwa yuko bicara bakavugana canke se mbere bagasabana imbabazi. Dukunda kubona menga abagabo ico kintu kiragoye ko basaba imbabazi abo bubakanye. Mwo babwira iki ku bantu bavuga ati jewe naho nakoze ikosa sinshobora kumusaba imbabazi. Wanashima mbere si n'abagabo gusa hari nimwe yamaze kwinjira no bantu benshi. Mugabo ku bagabo ho biragoye usaba imbabazi ko bubakanye mu gihe bayamukoshereje. Uwo babwira iki? Twabuye yuko aha muri igitabo cy'urugo rukristo nyene yuko ngo hariho ko abo bantu bategezwa koroha. Abantu bari borohe. Ni woroha gusaba imbabazi n'akantu gato cyane kuko hari isengesho rya dawa twese ni kuvuga igihe Kristo yigisha intumwa gusenga yaravuze ngo uduhebere imyenda yacu nkuko natwe duhebera abari mu myenda yacu. Igihe rero wowe udahebeye uri mu myenda yawe Kristo n'umugondera kw'ikigongo
ubwo ni condition murakoze umurondera w'ikigongo kuko nawe ntawe wagiriye ikigongo n'ivyo ego reka dushikare kubashimira batumire bacu ndabibutse ko twaronse umutumire adasanzwe umutumire asanzwe ari umuyobozi mu kingo n'imiryango mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Kanyosha kandi akaba n'umukuru w'abakenyezi muri ntara ya Kanyosha mvugabutumwa ndizera ntakekeranya ko ntihenze hanyuma turi kuco umwe yogirira ubundi mu bubakanye ariko kandi twakomeje kuvuga mu bijanye n'ingene babana nagize amakenga rero ko hari abagabo haba bavuga ngo twabwiwe gukunda abagore gusa hari utundi tuntu dukenewe kumunezereza kumugurira utuntu imyambaro n'ibindi mbega ivyo byo biranjanirana n'urukundo kugira ngo ntahava avuga ati jewe bambwiye gukunda gusa ibisigaye ntibirimwo ego murakoze jewe ncyaruka hariho ibintu bita ngo n'uruvugano ngo n'urunwano kubakundanye bataratwara ego wasanga umuhungu ashobora kuzana nk'isaha akayiha umukobwa ngira ngo n'ubu barazitanga ndarizi akamuha isaha akamubwira ati ibirere byerekana je ko bakundanye nafashe ati wowe uzuyambara uzokubona wose razovuga ati uyu muntu arafise wamuhaye iryo saha ubu ngira ngo bahana amatelefone dukunda kubona ababigeme benshi bazifise zizimbatsinda ego ubwo rero muri ivyo bikorwa vy'urukundo murabona yuko Kristo yaduhaye agakiza twabonye yuko urugo tugomba umugabo agomba kuba umutwe w'umugore we kandi akerekana Kristo hehe mu muryango mu rugo Kristo afise ibintu byinshi yaduhaye kuzocika abana b'Imana yaduhaye kugira amahoro mu mutima yaduhaye ibintu byose nk'abantu bizera Imana bagomba kumenya ko ibintu byose bafise byavuye hehe kuhoraho byavuye kuri Kristo byavuye ku Mana nk'umushinga nawe rero ashobora kuvuga ati akantu nakabonye kandi kobera umugore wanje turi ku nzira canke ukamuzanira madame agasurprise nyene ati akantu ukabona gute akamufuka mu maso nka kwakundi aka kantu ni keza cyane kandi ndamushimiye gose mu bintu rero bituma urukundo rugwira rukaba rwiza cyane kumuzanira ku kantu yumva yuko nawe nyene agize gute yubashwe kandi akunzwe mu rugo basubiye muri twakera ni ukuvuga ari ibintu abantu bavuga ngo ivyo ni vy'abakera abakiri bato natwebwe nyine kugira ngo urukundo rushishikare guma ruriho utwo tuntu turakenerwa kugira ngo uwo muntu yumve nyine ko agikunzwe n'uwo yamushimye akamushaka akamuzana mu rugo murakoze cyane inshuti bakunzi ba Akamu Channel reka dushishikare kubashimira ko mubandanya kudukurikirana nkuko nabibabwiye turiko turegereza ku musozo rero reka dusabe umutumire wacu ndazi ko hari impanuro yatekereye abari ko baradukurikirana reka tubasabe mu mwanya mutoya mu minota 2 canke 3 mushikane impanuro ko bariko baradukurikirana abo bimaze kugora mbo ikiganiro cacu kandi kirerekeza no ko bariko bararondera muri iyo migwi ibiri yose mugire impanuro zikeye mu bahereje ego nagomba guhereza kuri aya majambo ari muri iki gitabo cy'urugo rukristo avuga ngo mu rugo higanjemo mpemu w'Imana ingeso izibura guhura iyo Kristo we byizigiro by'ubwiza yiganje mu mitima ubumwe n'amahoro bica byiganza muri iyo nzu Yesu n'abacura amen umutima w'umugore urimo Kristo uzumwana n'umutima w'umugabo urimo Kristo nyene bazokora ibishoboka byose kugira ngo bazokwakirwe mu mazu Kristo yagiye gutegurira abamukunda Yesu nashimwe amen nukuvuga rero kubaka urugo ni ibintu byera n'umuhango wera nicyo bituma abantu batagomba gukinisha urugo ni umuhango wera cyane abantu ntibagende mu rugo ngo cyangwa kugira ngo nzovyare nzogera gute twabiye ko iyo mitima ibiri itegezo kubamwo mpemu yera aganje ngo abo bantu bazobura guhuza imitima kuko Kristo niwe agira gute abahuza imitima abo bantu rero ngo kuba muri iyo nzu barimo bizoba biko birabategurira kuzoba mu mazu
Kristo yagize gute yaduteguriye igiye kudutegurira. murakoze cyane hanyuma ku bakikundana nabo bagikundana nabo ego icyo kigwa tuzogisubirako Tuzogisubirako. muri ibi vyigwa tuzogenda twiga icyo naco tuzokivuganako kugira ngo turabe mbega imisore yo kwigenza gute gukundana mbega inkumi zobigenza gute icyo naco n'ikindi cigwa uyu munsi twari kucigwa kuvuga ngo ibyo umwe wese ategerezwa kugirira uwo bubakanye. murakoze cyane reka nongere nibutse abakunzi ba Kamu Channel aho bashobora kudusanga ni kuri page yacu ya Facebook ushobora kwandika ijambo Akamu Channel ndetse murashobora no kuturonka kandi no kuri YouTube mukaronkaho ibiganiro byacu bitandukanye cyaba ari ikimbere n'ibindi. Reka rero tubashimire cyane ko mwabonye natwe muri kino kiganiro twongere dushimire cyane n'umutumire wacu ndizera ntakekeranya ko twasubira kubatumako muzotwitaba tuzobitaba hanyuma mushobora kugira ibibazo canke inyunganizi turakeneye ibyo bibazo byanyu ko mubiturungikira naco gituma twifuza kubahereza inimero yo muri kino kiganiro kugira ngo nimwakenera ibibazo mubaza uyu mutumire wacu canke twebwe ubwacu kugira ngo bize bitworohere kubironka bitagoranye. Inimero rero nayo muzoturonka ko ni 79 134 779 iyo rero murashobora no kuyituronka kuri WhatsApp ariko kandi murashobora no kuturonka kuri 68 68 11 57 nuko rero reka tubashimire cyane mwe mwabanye natwe dusabe kandi umutumire wacu yongere yitondore ace arangiza n'isengesho. murakoze cyane yitwa Nduwimana Claudiane nanje mwari kumwe ni Bigirimana Jean Marie bategura kino kiganiro reka rero tubasabe murangize n'isengesho. Senga Imana amen. agucubahira Imana yacu ushirwa hejuru nyagora ku ngoma urukundo rwawe n'imbabazi zawe utugire uko bukeye ko bwije senegara yagucubahira amen. kuba twarubatse ingo mwami si ibintu byo gukina ariko ni kugira ngo kwerekane hano mu isi mbere tubonye yuko tugomba kuba muri aya mazu hanyuma twiteguriye kuzoba mu mazu wowe Kristo uri kuradutegurira hiyo mu ijuru. nuko rero mwami mwiza worosha imitima yacu nkuko twabonye yuko tugomba koroha kugira ngo dushishikare gushingira intahe ntihabe mu byo kwishira hejuru canke kugira gute ariko tumenye yuko tugomba kukwerekana hano mu isi kugira ngo tugushingire intahe kuko wadushitse hano mu isi ngo kugira ngo tukubere abagushingira intahe Yesu mwiza uzakoze. amen. Dukomeze rero tugire neza abagiye kumva iki kiganiro cyose kizobakomeze kandi kibashitse kukuri kose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. amen.